nkuko mubizi umugwi wa Aigle Noir watomboye umugwi wa Al Hilal wo mu gihugu ca Sudan. Mu mwaka uheze muribuka ko twari twahereye ku mugwi wa Djibouti Telecom, umugwi twari twibaza yuko ari umugwi woroshe ariko dusangana umugwi ugumye nkuko mwabibonye twaranganije kuri stade Intwari, ariko muri Ethiopia turabatsinda kimwe biduha uburenganzira bwo kubandanya, aho twahuye n'umugwi wa Al Ahli. Umugwi wa Al Ahli benshi bari baduhebuje yuko ari umugwi w'igihangange uzodutsinda ibitsindo tutazopfa twituye, ariko rero nubwo bavuga yuko umugwi wa Al Ahli ari umugwi w'igihangange, twarahangaranye anya baradutsinda kimwe, hanyuma tugiye iwabo badutsinda ikindi. Murumva yuko umugwi wa Aigle Noir nawo ari umugwi ukomeye nkuko byagaragaye, kuko muri izo nkino zine muca mwumva yuko twatsinzwe ibitsindo bigera kuri 4, hanyuma natwe turatsinda ibitsindo bigera kuri 2. Byumvikana yuko defense y'umugwi wacu mu mwaka uheze yari defense imeze neza, atake nivyo ntitwinjiza ibitsindo byinshi, ari naco gituma twahigiye ibitari bike, bituma tugira tuti reka muri uyu mwaka turabe ahahobahoba tuhakomeze. Rero uyu mwaka twaragerageje turarondera abakinyi batari bake, cyane cyane ku ruhande rw'ubusatirizi no ku ruhande rwo hagati. Ibyo rero turamaze gushima ibyavuye muri iyo myiteguro yo guhindura yo kuguzana abakinyi bashasha, kuko mu nkino zibiri tumaze gukina urukino twakinye n'umugwi wa Vision. Muzi yuko umugwi wa Vision ari wo mugwi wonyene watsinze umugwi wa Aigle Noir muri Primus League mu mwaka uheze. Mwarumvise yuko hari anya kuri Nkurunziza Peace Park Complex Stadium, uwo mugwi twawirahiye. Ibyo rero biraduhicizere. Uwundi mugwi wari watubangamiye wari umugwi twahuye ubuherutse aha kuri stade Intwari, umugwi wa Rukinzo wari wadutwaye igikombe c'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze murabizi, ariko igikombe twakiniye ku munsi wa gatandatu uheze mwarabonye yuko natwe twakibatwaye. Ibi rero izi nkino zibiri ziratwereka yuko umwaka uheze udasa n'umwaka tugiye gutangura. Ivyo ndabivuga kuko ndabahaye akarorero k'iyo migwi ibiri yaduhanze mu mwaka uheze, ariko muri izo nkino tumaze gukina tukaba twarivyukiranije nabo turabatsinda. Nababwiye yuko twagerageje muri uyu mwaka w'inkino kutegura neza, tukarondera abakinyi batari bake, haba mwigori, haba hagati, mbere haba no gice c'ubusatirizi. Aho rero twobahumuriza yuko uyu mwaka twiteguye bihagije. Aho turiko turavuga CAF Champions League, nico kimwe no kuvuga ihiganwa rya Primus League Burundi buca ritangura. Mbere ku munsi w'Imana tukazohura n'umugwi wa Olympique Star, umugwi nawo nyene utoroshe wamuhangana cyane n'umugwi wa Aigle Noir. Ku ruhande rw'abamenyereza nta cahindutse, uretse yuko hari ubuhinga kumbure bwiyongereye. Aho twamenyesha yuko hari umuhinga akomeye cyane wo mu gihugu c'Ububirigi yaje aramara indwi zibiri imakamba amenyereza ubwa mbere na mbere abanyegori, yongera yigisha ubuhinga abamenyereza b'abanyegori. Nico rero naco cagiye mu myiteguro yuko twogirante yuko uyu mwaka w'inkinuza na cyane cyane CAF Champions League woba umwaka mwiza w'ivyimburwa byinshi. Twaragize rero tuti urugamba si ruto, rusaba uburyo. Ubwo buryo nabwo kugira ngo umugwi utsinde
murazi yuko hakenerwa byinshi guterera umugwi abarundi n'abarundi kazi kuzoza kurorera urukino rw'umupira w'amaguru ruzoduhuza n'umugwi wa Al Hilal kwigenekerezo rya gatanu aha kuri stade Intwari. Iyo niyo ntererano ya mbere canke umurundi wese akunda igihugu ashaka yuko mu rukino rw'umupira w'amaguru n'Uburundi bwandika amateka. Iyo niyo ntererano ya mbere. Yindi ntererano ya kabiri no kugura umwambaro. Hajya iyo umugwi uje gukina n'ubundi bakabona bambaye umwambaro umwe wo gushigikira uwo mugwi baje gukina, nabo nyene bagira bati aha hantu ntituhava, uyu mugwi waritunganije bikomeye. Iyindi ntererano ni intererano y'uburyo. Mu rukino tuzohura na Al Ahly duharura yuko tuzokoresha amafaranga agera ku miliyoni 400. Izo miliyoni 400 rero badutereye abakunda umupira w'amaguru n'abakunda Aigle Noir badutereye bizoduhimbara cyane. Muti none muzoduterera gute? Twateguye yuko kuduterera ari ku nkino zibiri. Ubwa mbere na mbere ku nkino zibiri nabo bose bashaka guterera amafaranga agera ku bihumbi 500. Abo rero twaratunganije ingene bazoduterera ku rukino ruzoduhuza na Olympic Star y'Imuyinga n'umugwi wa Young Star w'Igitega. Young Star ni umugwi uheruka kuduga, yari Musongati Academy. Hanyuma mu burongozi bw'ishiramo ry'umupira w'amaguru bagira bati iyi migwi yo hava menge gomba gusa mu mazina, fata ingingo yuko amazina ahinduka. Aho rero twaratunganije ukugene boduterera, ariko hariho umuntu ashobora kuba ari Muyinga, ashobora kuba ari Ngozi, akagira ati jewe ndakeneye guterera umugwi wa Aigle Noir muri uru rugamba urimwo rwo guserukira Uburundi mu nkino z'umupira w'amaguru. Abo nabo nyene turabahaye ikaze naho batoshika kuri stade Nkurunziza Peace Park Complex Stadium, nabo nyene agatererano kabo turakiteze. Barashobora guca no ku makonte mbere tuza kubashikiriza kubera nabo batazoba bashoboye gushika ku mupira kurorera umupira uzoburi kurahuza Aigle Noir na Olympic Star canke Aigle Noir na Young Star ku ndwi ya mbere no ku ndwi igira gatatu. Hanyuma hariho abandi bashobora kugira bati twebwe turitanze bikwiye, tugomba gushigikira twivuye inyuma umugwi wa Aigle Noir. Abo nabo barashobora gucisha uburyo bwo guterera Aigle Noir ku makonte ya Fondation Pax Burundi canke amakonte ya Aigle Noir. Aho rero ni kuva ku bihumbi 500 uduga. Ayo makonte nayahe? Dufise amakonte mu banki BGF, ikonte ya Aigle Noir no mu banki ni konte ya Fondation Pax Burundi. Ikonte ya Aigle Noir bashobora gucisha ko agatererano kabo 15 ubusa 3 51 81 74. Iyindi konte ni konte ya Fondation Pax Burundi, nayo nyene iri muri mi banki BGF, nayo ni nimero 15 ubusa 3 111 91 70. Hariho kandi n'indi konte yo muri banki ya CRDB, ni konte yanditswe ku izina rya Fondation Pax Burundi. Iyo nayo iri kuri 4 gakurikirwa n'ubusa 4 47 444 hagahereza igiharuro 6. 4 ubusa 4 47 44 46. Izi nizo banki rero bashobora gucishamwo uburyo kugira ngo bashobore guterera mu rugamba Aigle Noir irimwo rwo guserukira Uburundi mu nkino z'umupira w'amaguru